gusubira gura namwe bakunzi ba BTV Burundi ndabamutse nongera ndabaha ikaze mu mwanya w'amakuru mu Kirundi. Reka muhundire dore kuri zingingo nkuru ziyagize abadandaza ibifungurwa bitandukanye bavuga ko atabakiriya bariko barabona ni mu gihe hari imisi mikuru ibiri irangiza umwaka. Aho ku gituro ca Kotebu haribonekeza imirongo y'abaduga ariko atamiduga ihari, bikavuga yuko vyo biva ku bukene bw'igitoro. Aya n'ayandi ni mu kanya. Nkuko nari mpejeje kubibabwira mu gihe himirije imisi mikuru irangiza umwaka, abadandaza ibifungurwa bitandukanye bavuga yuko atabakiriya bariko barabona muri no misi, ariko bakizera ko ejo canke hirya y'ejo bashobora kuronka abakiriya. N'inkuru ya Arlette Mugisha. Naho imisi mikuru irangiza umwaka iri kiregereza, abantu ntibariko barahurumbira iyo misi mikuru nk'uko vyahora mu vyerekeye gusuma ibiribwa. Uyu numwe asanzwe adandaza inyama akavuga ko batariko baritabirwa n'abakiriya, ariko bizera ko bashobora kubaronka. Urumva benshi uburyo busanzwe n'ugamanutse hasi, nico gituma kugira n'isa urabona ko ibintu bitame baratangwa kuza mugabo n'ivya batuza kuza nk'ukuri kwamye. Uyu we asanzwe adandaza ubushaza avuga ko atabakiriya babona, n'ivyo baranguye ko bizimvye cyane kuko kare barangura ubushaza 5,500 bakabugurisha 5,560, ariko ubu buranguzwa 7,500 bukagurwa 8,000. Muri iyo misi tora turangura ikiro kimwe tukakirangura 5,500 tukagurisha 5,500, ariko no musi twaranguye 7,500. Umuntu amubwiye 8,000 akaca agenda. Ivyo biruko mu gihe hasigaye indwi imwe kugira umwaka w'2022 uhere. Abadandaza ibisharizo vya Noheli bita sapin de Noël muri rw'igifaransa bavuga ko abakiriya atari ikirenga, ariko kandi bakanakebura abakiriya babo ko bobatahura kuvyerekeye ibiciro kuko nabo babirangura bizimvye. Peniela kaze mwami. Abadandaza vya biti vyitwa sapin de Noël mu rurimi rw'igifaransa bikoreshwa mu gushariza mu bihe vya Noheli baridoga cane kuko uyu mwaka atabaguzi bakwiye bariko baraza kugura ugereranije no mu myaka yahera. Uyu mwaka hariho ubutandukane bw'abakiriye kubera uwo mwaka abakiriye ntibaza neza kandi n'abaza bagura make. No mwaka weze kimwe gusa ahubwo ubu byarabuze ahubwo mbere utagura no munsi ejo niyaza kugura ntazoro. Abo badandaza bagasaba abaguzi ko batahura kuko n'abatari bo bazirangura zizimvye ko hari naho bazibura. Ikintu nosaba abakiriye nuko babona yuko bakwiye kumenya yuko ibintu vyahindutse. Bamaze kumenya yuko ibintu vyahindutse, uko twahora tubirangura kera ubu siko tubirangura. Abakiriye twabasaba ko boza kudushorera ku bwinshi kandi bakongera bakatugushorera neza kubera ibintu bitera bizimba. Ivyo biruko mu gihe hasigaye umunsi umwe ngo hahimbazwe Noheli, uzohimbazwa ku munsi w'Imana kw'igenekerezo rya 25 Kigarama. Wa Noheli ni umunsi mukuru wo kwiyegereza Imana ndetse no gusaba imbabazi abo umuntu yagiriye nabi, ariko rero si umunsi wo kurya no kunwa. Ivyo bikaba byavuzwe na Apotre Ambassadeur Isidore Mbayahaga. Umukuru wo kwibuka ivuka ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo, nibo benshi bita umunsi wa Noheli, ariko nk'uko mubivuze ni umunsi wo kwibuka yuko Imana yakunze urukundo rwinshi abari mw'isi. Ni igihe cyo kwibuka yuko habaye igitangaza, Imana ikarungika umwana wayo akaza mw'isi akabyagwa akambara umubiri kugira acungure abandi bambaye umubiri. Rero si umunsi wo kurya, si umunsi wo kunywa, si umunsi wo kuborerwa, si umunsi wo kugura impuzu nshasha nk'uko abantu benshi bahora babibona muri ville. Ngeno byaratanguye, abantu usanga biteguriye kuzorya, biteguriye kuborerwa, biteguriye kwambara impuzu,
ugasanga mbere ari n'ibitera ingorane mu gihe mu rugo kanaka usanga serugo uwo munsi atakanoti yaronse bikaba ingorane. Mugabo abantu bakwiye kumva si umunsi wo kurya, ugasanga bafashe amadeni ku mabutike, ugasanga batukanye n'abatayeri, ugasanga ibintu byabaye nabi. Nk'ubu abatayeri baragowe ndabizi, usanga batukanye kubera ngo hagaze kuri Noel nzoyambara kuri Noel, ugasanga ni ngorane. Bakibuka yuko inyuma y'iyo minsi mikuru abana bazosubira ku mashuri, bene amazu bazosubira barihwa amazu, abantu barenga gusesagura bavuga ngo ni gusambuka no kuborerwa, bavuga ko bariye Noel nziza kubera baborewe baronse byinshi, kandi ejo hariho ibiziza bibakeneye. Nibaza yuko abantu bakwiye kwitegura Noel no kwegera Imana, basenga bakeza ubugingo bwabo, bakaraba yuko mu mitima yabo atajwi ribagiriza ikibi, nimba kihari Noel ntizoshike ico kibi kibariko. Igituro cyo kuri Kotebu haribonekeza imirongo miremire y'abaduze ariko atangendeshwa zihari. Abunguza abantu bakavuga yuko byo biva ku bukene bw'igitoro. Jules Verne Nakimana: ikibazo cyo kwiyunguruza cyabaye indanse hani ku isoko ya Kotebu, igitoro cy'imodoka zijya mu buraruko bw'igihugu cy'u Burundi bashitse wakigwa n'imirongo miremire y'abantu batonze barindiriye kuduga. Abategereye imodoka bayaze n'imbonesha kure yanyu ya BTV batumenyesheje ko bahashitse kuva hakiri kare, ndetse ko basanze n'ibiciro byo kwiyunguruza vyaduze. Kuri parking je ndahamaze amasaha 4 mbere na 5 ntegereye ndindiriye imodoka indugana, ndiko ndaja Muramvya. Je ndahora ndiha 5,000, ubu bariko bansaba 15, kandi mu minsi heze imodoka twabona ngaha ari nyinshi, sinzi impamvu. Ndacarindiye ndabingene bigenda kwete aduha kuri feni kuri kenze bagashika nyine. Nayo abunguruza abantu twavuganye batumenyesheje ko ubwishi bw'abaduga mu minsi mikuru ya Noel bwamaho, ariko ko ubuho vyunyuwe n'ubukene bw'igitoro uko benshi imodoka zabo zitonze ku ma station. Ivyo biruko mu gihe ico gituro twasanze hari n'imodoka zikorera mu gisagara hagati zaje gufasha mu kunguruza abantu baduga. Fondation Uwiragiye yarahimbarije abana Noel bagendana ubumuga bwo kutabona. Uwiragiye Sylvia arongoye Fondation amenyesha ko bahimbariza abana Noheli uko umwaka utashe. Raymond Prosper niyo nkuru. Fondation Uwiragiye yitaho ineza y'abana bagendana ubumuga bwo kutabona yari iramutse ihimbariza Noheli abana isanzwe ifasha biga bakongera bakaba kw'ishure Ecofo Pen Blind School, ahasanzwe hari icicaro gikuru ca Fondation Uwiragiye mu Gakungwe muri komine Kabezi. Kubwa Uwiragiye Sylvie arongoye iyo fondation ngo guhimbariza abo bana Noel ni vyiza cyane kuko ari umunsi mukuru w'abana. Twama tubona mu bindi bigo bitandukanye bafise abana babona nabo barabagirira umunsi mukuru wa Noel. Noel y'abana gusangira n'abana. N'uyu munsi rero twama tuwukora uko Noel buri mwaka uko twibuka ivuka ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Turaza rero gusangirira hamwe n'abana, ariyo Noel y'abana. Naho bafise abana benshi bazobandanya kwakira abandi bana bagendana ubumuga bwo kutabona co kimwe n'abana. Rero kubera tutari bwaronke natwe aho twiyungururiza canke twungururiza abana, nico gituma twamurungitse Igitega muri Senede. Mugabo rero ubu natwe twararose iyindi cycle canke ubu ntituzorinda koriyanta tubarungika muri Senede Igitega baguma ngaha, kandi hari n'abandi batoye bari ngaha. Ubu rero tuvuga yuko ari amavuta duhiriwe duhishije byose biri hano mu iki kigo, nta mwana wacu azongera kuruha. Fondation Uwiragiye ikaba ifise abana fashiriza ku cicaro cayo bangana 107 barimwo 96 bagendana ubumuga bwo kutabona na 11 babona neza.
duciye turangiriza ko reka ndabashimire mwese mwako muradukurikirana shimira abagenzi banje badufashije gutorokanya ano makuru ariko kandi tubasaba n'imbabazi ku minota yarenze ko ivyuma ntibisezerana ndabifurize kugira noheli nziza mu miryango yanyu n'ubunane ndababwire ngo mubande mukurikirana ibiganiro vya BTV Burundi sinokwibagira gushimira wahagarikiye ano makuru ari wiye Peniela Kazemwami hamwe na Jessica Karen Ingabire hamwe na Jean-Claude Nduwimana bari mu buhinga bw'ivyuma naho utaha mugire aho muba